hari abamaze kushamo yuko gukundana n'umuhungu atagira amahera umengo ntibibaho umengo urukundo ruragugwa rero abantu mwamaze kushama umutwe yuko atarukundo ruhari urukundo ruracahari rurahari gusa nyene ruri mu bantu bake gusa n'urumva umuguyeko mufate n'imari ari gihe umuhungu ushaka gusanga ata amafaranga afise mugo gasanga basi ni wa muhungu arondera naho atararonka mugura abona kari kararondera uwo twosha mugapana wa wundi yicaye icambere na mbere coco apana wa muhungu bayiteze ngo papa ngo mbiri wacu dufite amahera donc nanje ndayavise oya ivyo aho ntuwo mukurikira uwo muhungu sindimwo umuhungu mutondondere guys arabiya ngiki ikintu umuhungu we yo gukorera like ukumva nyana iki kintu uramukunda cyane umukunda gose ukavuga ati ikintu kwese ushaka kugisport yana ndaguheba umuhungu akuvanga baego turabizi kiyongeso muyifise muga basi umwe ewana yabigize umwuga adashobora no kubinyegeza atanabishobora basi bikora ibinyege nabikwereke ntubinyereke brand none kugushita ingagari bisanzwe aho ngo avuga ati ngo ingimwe n'umurozi like injya imwe n'umurozi urumva aronderera hose akarabura uzokwera kare ndazi inyegeze basi sindabimenye je shaka kugira iyongeso zose zanyumbi izo ngeze ntubimenye yuko yagushikiye ego binyegeze kubera sidabishaka nanje no hava nisanga nanje nashatse kubimyishura nasanga nanje nashatse kumwigana ivyo akora nese bisanzwe ntuwo bikorega n'abakobwa ntimwera ntavyo noshobora sure yeah auri sure yuko kuri atecha ngo nawe oya ntavyonzi nuvuge ngo ndabizi ntavyonzi nta kintu ndabizi ko ntavyo noshobora vraiment ntavyo noshobora hajya mu bastar dufise ngahe wacu n'uyo mustar ubona ukavuga ati uyo mustar kwe ndamukunda sana ankora ku mutima sana no. amajambo yiwe ashika ku mutima ni melanin boy kuko leja ndatanze miriwe na bwakeye umwe wese bivanye n'ahaherereye ku bakunzi ba Step Media turabahaye ikaze ku kiganiro cuno munsi kiganiro kiryoshe cyane kiri interesa ku bantu muza kugikurikirana cyane ndazi muraza kuryoherwa tukaba tugire tubahe show uno munsi tubaha show guys umuntu ataza kuraba ino video aza kuba honvye cyane nuze kwibagira kugira like ntwibagire kugira comment mu kuduha amakuraje kuko turakeneye kuhaje zanyu kandi ni video ndazi kuza kwikunda cyane uze kuyipartage mu magroupe ndetse no bagenzi bawe nabo baryoherwe so reka ubwa mbere rero mugenzi wanje banze yipresente kuko sinomuvuga mu izina guys ararenze mvuze karenze ararenze reka banze yivuge mu izina kuranira abasoni ndetse mubiki nabo baravyi deja yambaye Saint Valentin bashatu ari kuri Saint Valentin murabibona nawe nani kumbira ko yego yashese ni tariki ya Saint Valentin narazi banzu twibwire kwanza banzu babwira abakunzi bacu ba Step Media bakeneye kwanza kukumenya. Hello les gens neza abakunzi ba Step Media muraho murakomeye hama nanje ku mazina yanje ni Antia igira neza basha murumva ko afite izina ryiza yitwa Antia urumva yitwa ngo ndashiga no wewe bakureheje kera mbega kwanza shiri wawe warakomeye shiri wanje sha umubitse kuri umushinga mbeda kubaze kwanza kuko ukunda n'umuntu atagira amahera nyibwira ko kanosha peti yagishe iyi video sheri wanje asaba kuzoyira urukura mutuga bona amafaranga agira oya sindamututse ndakubajije like ni kwese wosho ukunda n'umuntu atagira amahera yego ego twakundana mwese ko numva mwavuga ngo urukundo rutagira amahera ngo urukundo vyovana gute bisigure rero vyovana gute vyovana bon hari gihe umuhungu ushaka gusanga ata amafaranga afise mugo gasanga basi ni wa muhungu arondera naho atararonka mugura abona kari kararondera uwo twosha mugapana wa wundi yicaye icambere na mbere coco apana wa muhungu bayiteze ngo papa ngo mbiri wacu dufite amahera donc nanje ndayavise oya ivyo aho ntuwo mukurikira uwo muhungu sindimwo umuhungu mutondondere guys arabiya umuntu azamubwira ngo iwacu ngo dufite amahera uwo onya ngo ntamubona ngo ntarimwo ngiki ikintu umuhungu we yo gukorera like
ukumva nyene iki kintu uramukunda cyane umukunda gose ukavuga ati ikintu kwese ushaka kugisupporta wana ndaguheba ni nk'icahe umuhungu arashobora gukunda umukobwa umuhungu akuvanga yego turabizi ko iyo ngeso muyifise muga basi umwe wana yabigize umwuga adashobora no kubinyegeza atanabishobora basi bikora ibinyege nabikwereke ntubinyereke vrana none kugucita ingagari bisanzwe aho ngo bavuga ati ngo ingi imwe n'umurozi like injya imwe n'umurozi urumva aronderera hose akarabura uzokwera kare ndazi wowe bivuze kwiki wona uzoca umucitinga si bisanzwe none binyegeze basi sindabimenye je shaka kubwira iyo ngeso zose zanyumbi izo ngeso ntubimenye yuko yagucitinga ego binyegeze kubera sidabishaka nanje no hava nisanga nanje nashatse kubimyishura nasanga nanje nashatse kumwigana ivyo akora ntese bisanzwe ntuwo bikorega n'abakobwa ntimwera ntavyo noshobora sure yeah uri sure yuko kuri atetse ngo nawe oya navyonzi nuvuge ngo ndabizi navyonzi nta kintu ndabizi ko ntavyo noshobora vraiment navyo noshobora uramutse ubikoze naho like ukavuga ati genre hari igihe umukobwa avuga ati ndafise umuhungu dukundana umwe ampa amahera n'uwundi like nkunda kuko hari igihe uvuga ati uyu muhungu ndamukunda muga nta mahera menshi ahagije nkeneye kuko abakobwa barakunda amahera naje nubwo ndi umukobwa ego bien sûr sindayanka muga abakobwa la majorité benshi yarabusanga bafise abakobwa abahungu babiri basohokana kavuga ati urya ndamukunda muga ndafise n'uwundi benshi bavyita igishuga dadi kimuha amahera est-ce que ivyo wobikora wewe manje ko namukunda umuntu namukunda wonyene uravyibwira niyo mpamvu nta nakabiri twomarana nabwo yose avyibwira ibintu mba ndagukorera ukungere mba ndakuvugisha ntagukunda urabibona umuvugisha gute bakawe ibintu birakomeye ese ngo nze kukwita ngo ndakwite sheri ndakwibebeze koko kubera ngo wowe umpa amahera ngo ngoca ngerageze kukigira nk'umusheri nyene kandi ntagukunda navyo noshobora ivyo ndumva uracafise umutima canke no kutwiyorobeka ko rega ari ushobora kuvuga ati jewe ndiko ndiyorobeka gusa nyene reka kubera iki ni igiki gihari no kuyorobeka aho uri kutubwiza ukuri ukwimiriza arahiriwe tubivuga uko nyuma bitazonye abarundi je murantwenze umuntu ababwiza ukuri ndikubara ukuri mugiye ndakubesha ari kuvyemera ndakubwira yego mbesha basi mbesha igirisha mbesha no I can't. Yo. No. Changa ushaka seri wakwizera. Arabizi. Kitao aziki. Abizi. Kutobikora. Abizi gute? Kwata like. Nzomuzana ukurikiraga mu kiganiro azabifike kare. Kwataragufata. Nukumbwira utarabimwereka rega ari mu vyerekana ikibicaye. Oh la la. Basukeneye ndaguhiki. Nitabure ndakwereka umutima wanje ndi sasingaha ndavyemera je nzomurondera shero ndabimubaza ndamubaza ko atanu umunsi umwe uramucitinga nzomukuzanira none wowe uri si ko atarabikora basi like wewe katagucitinga uramwizera nyene gose ndamwizera none umunsi yagucitinze tuzogutora muri koma turago tuzogutora muri koma kubera like ukuntu mwizera kandi ndumva muramukunda pour de vrai uramukunda cyane umusi agucitinze yala uzopfola tuzogutora muri koma ndabese sahagufi muzontorera ndakubwira yewe mana yaje ntaza bikore basaze yiyorobeke kuko bagira twicira umukobwa wacu mwiza navyo azokora none umusi nawe yaje umugini ho yobikora oya naza bakubwije ukuri burya umuntu kenshi bavuga ngo iyo umuntu aborewe canke ashavuye mana kubwiza ukuri kose kuri ku mutima rero umusaza we yakubwiye ati ehwana je sinkigukunda mana uzuvyemere azoba kubwiza ukuri canke niyo yabona akakubwira sheri je kwe ico twararanye n'akandi kademu kweri yo uzuvyemere nuzoce wiremesha ngo yabimbwiye kwera yaborewe hari abaca biremesha ngo yaborewe iki uzovyemera azoba kubwiza ukuri nego kweri none uzovyakira gute umunsi yabikubwiye nyene no byakira narinze bimbwira nogiriye nobyanka okay numukunda ndamukunda mugasi ngombwa none sarani yahurengira ibintu byabaye uzosaramuka mukuru ndakubona wewe ego nyene nzobabara nawe uravyumva ko ntoreka kubabara mugabo nta kindi nokora
yoho nzorira nihanagure ntibaze batabariza umukobwa wacu mwiza murabona kahise ko yambara neza n'umukobwa yambara akaberwa n'umukobwa mwiza ndamubwire nivyo babona je ndiko mvuga ivyo babona ufa ndavamwe haramaze kushamo yuko gukundana n'umuhungu atagira amahera umengo ntibibaho umengo urukundo ruragurwa okay sivyo urumva guys aratubwiye yuko urukundo rutagurwa abantu bakundana baracabaho nk'umukobwa mumva kagikundana so rero abantu mwamaze kusha mu mutwe yuko atarukundo ruhari urukundo rurahari gusa nyene ruri mu bantu baki gusa nyene urumva umuguyeko mufate n'imari hajya mu bastar dufise ngahe wacu n'uyo mustar ubona ukavuga ati uyo mustar kweli ndamukunda sana ankora ku mutima sana No. amajambo yiwe ashika ku mutima ni melanin boy Mukundira iki? boy mukundira iki aratesa afise mani indirimbo ziwe ziratesa nyene impamvu zidakubwira amajambo none amajambo yego aririmba neza afise ijwi ryiza afise amajambo atusha vrema akorana ku mutima nturire ndagusabye nturire imbere ya kamera indirimbo ziwe vrema usanga ni indirimbo usanga zikora ku mitima benshi ni gake nyene asohora indirimbo nta wundi nyene ukundi no mu Burundi wacu mu Burundi basi reka dusimbire hanze ahandi nko ngaha mu Burundi mu Rwanda aba Nigeria n'abandi nyene ni bande tubwira uwo nyene ari ku mutima ndamuvuga ibintu guys ndamuvuga ibintu aciye amwibuka Elmet kubadida ariyo n'uyundi utazi muvuge rangorane na $10 Elmet nk'ubu mwohura wumva ikintu ca mbere wamukora ari giki yicara ntwengere gusa nta n'ikindi wumva wamusaba Yicare. twenga yicara hajya gusa nico nicara nanje ngaha turabane gusa uca utwenga nta n'ikindi kintu wumva wamusaba na yambi gusa nkeka n'ifoto oh my god Elmet hamo $10 nawe hama $10 nawe aje n'iki kintu wamusaba ndakunda vibes yiwe man yimereye nk'umuntu w'umusazi aratesa vrema okay tugira aga challenge gatoya gatoya okay Elmet na Melanin wotolande uri umwana mubi fafa n'ukuri yes ndi umwana mubi uri umwana mubi naga challenge uri umwana mubi vrema vuga Melanin sure ibyo bintu bivuye Elmet na Melanin wotora Melanin ya hama Melanin na $10 $10 c'est vrai ya hama Melanin na Fernando wotora nyene na Fernando aye Melanin hama Melanin na Dramati Melanin Melanin na Alvin Smith Melanin na Rinoji na Monya Rinoji na Monya again no fine Monya na Injiri wotora Monya Nick hama Monya na Natasha la Bamba Monya na Vanya Ice Monya na Mokens he wari ku namba ya mbere ndakurahi Monya na Melanin boy Monya na Ele Chris izi na Monya
Chris Easy. $10 na Chris Easy $10. niwe wa mbere. Yeah. So aunt urakoze cyane, welcome again, uzoze turagutumiye kandi abafanzi bacu ndazi uzobibona, ndazi bazogukunda kuko urakademu keza nawe urabizi ndibaza. Nafise umushari. Nimuze mu mwihendeko baje. Urumva naravuze nimuze mu mwihendeko. So thank you, murakoze kudukurikirana, mwakoze cyane kubana nacu. Uwo bayibagiye kugira like ayishireko, uwo bayibagiye kugira comment mu kuduha courage uko murumva yuko dufise ingabire y'urukundo rwishi muri twebwe, mugire na partage ku bagenzi bacu. So murakoze, ciao ciao, naho ubutaha.